ndakunze ndabizi niyo mfashe ukuboko inkura mu vyaha iranyiyegereza irambabarira vyose mfise ni kubera Imana naka kabiri mubona ni kubera Imana wisheri Yesu ashima meze neza ndashima Imana cyane ahubwo sheri ngira ndakubaza nyamba uremera yuko abera tuzotaha mvugira ngo amen hewe ubu nyine niho ngiva muri ya masengesho hewe umukozi w'Imana mana yo mwijuru ega arimo amavuta urumva nshaka kumbarire ukungena upima aha amukwaha no ku bitugu Oya kumbwira gusa mezire zawe ibisigaye byo bindekere nifuza yuko no gushonoshereza ikanzu rirerire nkagushaka nakadatere kava ku bitugu oya nawe oya nukurishire wereka gushira minsinga reka ko shira mu bwenge buke yego ndabize kuri kurondera ivy'ubufu bw'abana niki ariko ivyo ni vyiza ariko ivyo ni ivyisi ariko nanje reka mpambane nyiri vyo mwijuru kugira ngo twese tujane ariko ibintu nibiki kweli amaroza arashobora kuza kivanga no mu bintu vy'Imana ubu birase ko ndavyumva nukuri ibyo bintu rero ndaguhimba kukutwenga ukuntu ntwenganye nukuri ni komedi ahubwo uranyibukije kera nturi mu byo mu wa gatanu primaire hariho muvyaranje yari yaje gusanga nyoko rero ico gihe urumva nika senkiere uwo muvyaranje yari yavuye iwabo yaba hakurya mu bagoro igisa aza muhira gusanga nyoko ariko akagira inguvu je nari muto muto cyane ndiko nkaba kantu umenga ni kareka yarakunda kumfata ngo antwenze Niba tukwegeza yere kabisa amwe ngoro kamaguru nsigire kavuga ati ndafu oya yakunda kundiga kubera narenda ibintu byose Diko Entertainment. Iwe ndaruhutse turirimbire ririmba ko karirimba twumve oya urumva Diko je mu byukuri kuririmba birangyohera mugabo ntavyo nzi kuko nta mahigwe narose yo kuja muri Sunday school ngo ndabimenye neza oya gerageza ko nyine ko ngo ndizwe na Yesu ngo nganze na Yesu sinchikanza bonivyo mwijuru zogabikwa niyagaruka zojana nawe mubwami bwiwe bw'amahoro umvutabi ahubwo nukura abangegera bari vera ahubwo je nsanze bakanyiza nsanze wona aba umudokorari ukarongora ikorare yose Diko nukuri none cyo ndabimenye hega ife kandi vayo ko ata Sunday school muri eglise urumva muri eglise ukuza uragenda ukumva ariko baratera kadoration urafata mu ijambo rimwe aho riririmba nabi mugabo urumva nyene ukazura kwegerako iyo uza kuvyiga numva wari kubura umuririmbyi mwiza w'igitangazo ufise akajwe keza bavyumvise shirako comment mutubwira Ivete ijwi giwe rya mbere mwaryumvise So nino ko tuba twinjiye mu kino kiganiro cy'amateka kabisa dutangura Ivete turirimbira mumaze kubimenyera ino Diko Entertainment je ni twandi kuri Leonce Desan bwa Dr Vlove aka Diko aka Ambassador mu masana mu meze y'akarorero turi kumwe n'umwe mu basore ko babikora yitwa Santreza gukubita ama video ariko sivyo zonyene n'umwe mu bantu banafotora neza mu gisagara ca Bujumbura uvuze babiri ba mbere mu mwumvemwo mubikeneye muca muri Diko Entertainment nomero turaza kuzibaha kugira abantu mwimirije amamanza menshi atandukanye baze babafotore baba bagire bakora amamariage nkuko Ivete yayikoze no munsi bikaba bimeze neza mwese mu mwiture n'umusore yitwa
Centre zona ke yitwa Yvette Kanyana umwe mu bantu mukunda pe ndazi yuko mu mukunda cyane mu munyakirire mushire kutuyimoji twishi mu mwakiriza amashugwe tuvuge ngo kaze bashitsi turabakiriye gaibera ngo ntaze kuririmba rwo baba marayika nawe akona kuzina ko nyene muri eglise akona ko bazobakira indirimbo muhora mutera yo kwakira abashitsi mwebwe ivuga gute turabakiriye we ku musozi w'igikundiro wisheri Yesu ashima meze neza ndashima Imana cyane ahubwo sheri ngira ndakubaza nyamba wemera yuko abera tuzotaha mvugira ngo amen hewe ubu nyine niho ngiva muri ya masengesho twari ku karago hewe umukozi w'Imana mana yo mwijuru egarimo amavuta oya singutevye ahubwo ndakubaza wowe upima kangahe urumva nshaka umbarire ukungena upima amukwaha no ku bitugu urapfa kumbwira gusa amezire zawe ibisigaye by'ubindekere oya urumva umukozi w'Imana no munsi yasiguye ku ijambo ry'abageni ba Kristo burya bera ngo tuzotaha ngo turabageni ba Kristo je rero nukuri iryo jambo ryambaze ku mutima ca ndavuga ati reka ijambo ndarishire ku gikorwa nifuza yuko no gushonoshereza ikanzu rirerire nka gushaka na kadantere kava ku bitugu kagakikama oya nawe oya nukuri shere wereka gushiramo insinga reka ko shiramo ubwenge buke oya orosha umutwe reka gushiramo insinga yego ndabizi kuri kurondera ivy'ubufu bw'abana niki ariko ivyo ni vyiza ariko ivyo ni ivyisi ariko nanje reka mpambane nyiri vyo mu ijuru kugira ngo twese tujane basi ntacyo reka ndakugirira ibubu uranakura biragusha n'ubundi buja kuzimusi bufatana mende ahubwo reka numve ebasha reka ndaba umukozi w'Imana bezagira inze sange hari ibikorwa hariya mu ijuru ebasha nondere pastor niyo nta kanza akeneye kuko yarinze avyigisha abo yariteguye reka ndabe mwarimu Hello. Mwari. Sorry. Sorry ni he. Aya, mwari marafisi uko yigenze ujya azoyigurira. Ahubwo ndabe diakoni. Diakoni ni w'Imana yomeza agira cyane. Ikandondere diakoni. Allo diakoni. Allo. Hari kintu n'ibiki kweli. Amarozi arashobora kuza akivanga no mu bintu by'Imana. Uyu birase ko ndavyumva n'ukuri. Uravye reka. Mbese ho wogura ibitenge vya Lowi Marsi. Mutase ho noheza gira beshi. Mwese nkabasomeshereza zigira ku ntango. Nawe mugabo wanje wayase biramusha nzoraba Yesu niya mwambika gwa rukanzu ukungene azoshobora kurutambukira atabaye arimenyereza biramusha.
kabisa je mba nawe ko rero wese nafashe umwana muri no kubyitegereza ari buryo umuntu atangara agaherayo nariko ndibaza yuko yabaye filime vyanyaje kumvise nasuye no kuvuga wow niyo ivete kanyana bababwiye kabisa mba nibaza yuko ibintu nabigitonisubiramo ngo bikine sene yose uyimare udasubiramwo hari abantu babaza ati bagiye bakinateranya kamwe ariko urabidukoreye unarengejeko ivyinga biri muri yo irarengeje Agina jameze ibyo rero kinga muri wewe je muramengira komeye oya birasanzwe aka kantu abantu bakaravye barakunda mugabo batumva neza message irimo ndashaka ubanza umbwire ko kandi suri muri muntu imeze gute kaje gute ukimvira kuko numva ari inspiration ikomeye cyane bo aka kantu je nashatse bo abakristo dutahure neza dutahure mu mubiri ibintu by'imwemwe ni Kristo azomenya uko twambika bavuze ngo turabageni twumve ko twebwe nk'ikanzu dukwiye kwitegurira sizo gushonesha ku batayeri ngo amabaze oya none telefona none uvuga kuri kwa telefona umusheri wawe umubwira ko umusoneshereza mu kintu ze giciyemwo ingwibaze nashire ko madante voilà niyo none nagomba abakristo tuvyumve kumwe ntidukwiye gutahura ngo umugeni cyo turabira mu bwo mwise ngo uko nuko Yesu mazamenye ko twamye ahubwo twebwe ico dusaba ni gutunganya umutima ukaraba yuko byukuri wejejwe umutima wawe atacukwagiriza naho Kristo yozu no musi uri mu bogenda aho niho uba witunganije byukuri ya myambaro dusabwa uba wamaze kuyitunganya ntabwo ari impuzu zo mu bibarabara ni kuvuga ni umuntu yari gusenga abiga ubutumwa acaja kubwa piriku kutariko bise ngo turabageni n'abagabo nivyo urumva n'abageni imbere ya Kristo umugabo urumva acaja mu mubiri ngo reka je guhiga amakari ukuvuga n'umugabo amuhindura umugeni ahantu naho numvise uvuga ngo wari kwa telefona abaje nama mwarimu bamubura ngo washaka kugera kuki washaka abari bazisonesha kajya kameme ko ari kuryosha urumva nyene no kuryosha ikiyago nukuvuga akago kuvuga ngo reka bitemwe umwe kwa kuryosha ikiyago mugabo kandi inyigisho imwe irimwo nuko je uko kuko je nakirizwe ruguru niga mu 8 nabikubari uramaze iminsi mu gakiza mu 8 even nta kirori wigeze ujya cyo mu bukumiro mbo ni guhahamira umuyaga umugani wa Paulo mweranda ivyo mwisi nta bintu ariko Bibiliya iragaruka ikavuga ati munezerere ku buto bwanyu oya si mwubwo buryo mugabo bw'ibirori baba Bibiliya birikira avuga ariko nawe nyene ntujana hatari bivuze ko atato wigeze ujya n'ubise mu 8 ndagira umuntu akugayira ubusore bwawe nivyo mugabo si kuvuga ngo ivyo birori byo kugenda umuntu yanduza oya kinakijijwe niga ukiyeme niho nebasha hari abaza kunyumva kundi ngo ikingo oya kavuge dushingire n'amati ya Yesu nk'umwami n'umutuza mu bugingo bwawe n'atuza kanwa kanje ko Yesu ari umwami n'umutuza ngongera nkavyizeresha ku mutima abajya ukiri ngaho ninde yaraguhaye ubutumwa wage n'umuntu yakwigishije ati kizwa mu muryango abavyeyi bari bakijijwe byaje gute ya abavyeyi bari bakijijwe je vraiment uwo munsi dimanche nagiye gusenga nafatwa mpiri nafashwe mpiri ni bita gufashwa mpiri ari ubutumwa ntaki bo wicaye ndakubarire hari umuntu muri Bibiliya arimo ni Sawuli igihe aza guhura n'umuco akumva wibire mubwira ati Sawuli umpamirike urabona ukuntu yafashwe rimwe na rimwe mwene ijambo yariyiziye arifatira naje rero novuga ati byahazwe kuba nk'uko naje we nafashwe mpiri numva naciye urubanza numva nyene ndabaye uko nabaye Imana ihabwa icubahiro by'ukuri Imana ni nyabubasha hama rero ndakira umwami Yesu ndatura ndizeresha umutima ndabandanya none munsi ndabandanije kandi nifuza kubaguma bandanya ndabizi ego rero nariko ndavuga ikintu cyo guhezagira abantu hari ikintu muri eglise cyari gihari ico gihe nkizwa uko iyo kitujwe muri kuraraba utuntu n'utundi wiyegereza abantu
babishoboye kugira ngo ukure. Hanyuma rero narabibona hari byo guhezagirana ugasanga naka yiyumviriye ku mukozi w'Imana kanaka yamubonye iki akamuhezagira akamuha ikintu atiri baramugisha inama ari umutima wiwe ubikunze. Nanje rero mwaka kantu niho nakuye ako kantu uti reka mpezagire ndiyakone reka pastor yatwigishije wewe yarayiguze kuri ubu reka mpezagire ndabahezagire ko kumuvati wa n'umuzi pastor kweli yatwigishije ubutumwa bwiza ukumva yuko umuhezagira hano hasigaye ari byo kuvuga ngo mu mavuta ye ngo iki niki nubwo ivete harabavuga yuko batangiye kubibyaza umusaruro ukamenga bariko baradandaza ubutumwa uravuye kari agakiza wari urimo kiriya gihe ugikizwa n'agakiza kuno munsi nta tandukaniro uri kurabona bashaje nkubwije kuri idiko Imana yo mujurira babona umuntu ariko aravyonga mu bwami bw'Imana burya ntiyibaze ijisho ry'Imana rirabona riramubona yazoza zobabaza aho gicira nabure bahindukire bakore neza mu muco ivyo databuja yemera ukabona bariko barazimiza intama nabo nyene bizimira basha mugabo urabona yuko kano kantu abantu benshi bavuga ngo agakiza ngo menga kagenda gataka novera abakizwa bana bakera ko kajamuna ko nyene gashangiye kuvugwa urabona yuko nyene menga birahari namba bihari kugira tubitore neza duce dufatira kuri wewe wishire ku munzani wagakiza kawe kagumye gatera imbere cyane kateye gasubira inyuma kiko biragoye hari ibyo bavuga ngo kubana n'abanyengeso bivyo none ingeso bisigura kugendana nabo rero oya ahubwo isi turiko nangize ngo turimo niri kwabeza gusa kuko si wacu ngaha rero ibintu usanga ari uko ariko icyo dusaba Imana idufashe idushoboze twambuka inkomezi kuko dushobozwa byose nawe ari inkomezi rero ako kwicarana n'abacokoranyi tubace kure mugabo kavuze neza mva tuba mwisi y'ikivange ntogumana nabamwe ndikaye noneho nta naberanda baba hari mugabo urumva nyene twese n'ivyo bijambo ry'Imana n'abahinga bakubwira yuko uko wicarana n'abantu bameze ukunaka wisanga ingeso zabo nazo nyene ziriko zirakoze nk'ubu nka wewe nk'umuntu atangiye gukina filime mwoza muragenda nawe usanga asigaye gukora utuntu turimo comedy nyinshi cyane nkuko na wewe uzikora ziko bimeze niko bimeze nyene urumva ariko by'ukuri cyo dusaba Imana nuko twari dukwiye kuguma tubandana yego birumvikana cyane kabisa so wewe usigura ikintu kimwe no munsi cyane igikorwa cyo gukora films cyangwa kubarizwa mu gisata ca cinema ari na cyane nibwo twari kwakuzanye ukabwira abantu byinshi n'ubundi tuba twakumenye ko nka Ivete akora ivyo bintu Ivete abantu bakunda araheze iminsi ingaruka abantu benshi bagukundiyemwo iheze we ku ruhande rwawe wavyakiriye gute nta kabonge mu mutima ko abafana bobo ari kenshi kandi ive nyibutsa ingaruka nyenga niyo wamenyekaniyemo cyane ahubwo niyo filime ya mbere wanakinyemo yego ibona wow wagize umugisha Ive we kwinjira muri filime ugacutira mu ngaruka ni kubera Imana umugani wa Rivera ni kubera Imana nimba Ivete yarakinye ni kubera Imana nimba mumubona yaje mu kiganiro ni kubera Imana niba kurandika komentere yawe sinakubwiye cyawe indirimbo ye ndazikunda mugabo ariko wari witabiriye urabijora kabisa so uriko bavuga ati kugira mu ngaruka ni kubera Imana fasho n'ikora byose wiyumvise gute imbere yuko cyari solution arimbajije gutangura film uvuze ngo ibona cyumva ko ari umwe muri wara kinyamate after nimba nabyibuka rigeze kubimbwira ariko kiya gihe wiyakiriye gute unaravye no munsi ahandi byamwa bigeze gukira muri film ushikira mu ngaruka mbona bari bazi kwiza bakujya mukagirana umugisha n'abagiye bayandika nabo mwayikinanye ikaba ari film iheze abantu bose bavuga ati ibandanye nukuri diko nta buhinga na bumwe fise je nakoresheje kuko nta nubwo fise ika ibi bintu je narabonye by'ukuri ko ari Imana yabibaye ubwo kuntu nabonye abantu benshi bankunda niyo duhuye barandamuza batwenga hano nyene nabangurira ifanta nyine nkabona yuko by'ukuri bankunze nanje nkaca numva
ndamerewe neza urumva nyene kubona umuntu agukunda ni ibintu vyiza ni ibintu vyiza cyane ni ibintu vyiza biba biryoshye biraryohera umutima aba mama aba papa abantu papa duhura agatwenga akamwe ati ngo nukuri ndagukunda naje nkatwenga ati nukuri nanje ndabakunda ukazerera ndetse batwenga n'undi majambo titurakundana urumva rero baragukunda nawe ukabakunda ego nukuri by'ukuri mu ngaruka Imana yarabanye nanje kandi Imana yarabanye n'abarongozi b'ingaruka kandi Imana yarabanye n'ingaruka ubwayo yari haye amavuta kuko nukuri yarageze ku rundi rwego hano twaraharonkeye n'agashimwe kavuye mu bazungu Amerika kariye mwa bose agashimwe narakoze ko neza urakiyumvira yabaze ibibazo byinshi ngene ujya kingisa amazi zako kantu ko bwabaye bwa mbere ndakabona naringize ngo abajije ibibazo kajya agashimwe nyene nabimaze kuze kingi ego nashimye Imana vy'ukuri Ego wamenye niyo na benshi uwo benshi bagukundanye muri kumwe n'umuntu yitwa Senge twaramwakiriye avuga ati ivyo sigura ikintu kinini kuri jewe timbere n'umutware wiwe nsigengera muhira akamfata nkayi nabukwe nifuza ko nyoto gwa hari umwana wanje akandihira n'agatagisi nkataha ati rero uriye mukobwa wanje mu mureke uwo ni Senge uwo Senge umufata nk'iki mu buzima busanzwe nk'abantu babiri bakunzwe cyane mu ngaruka ugufatanya kwabo n'ukuri Senge sinzi kungana mbere no nabivuga urumva byaravuye muri filime byaje kuba ubuzima umusenge tumeze uko nka Senge wanje nanje ndi nk'umusengezanya wiwe mu buzima busanzwe buta ku munsi mbazi Senge aha nawe abaza hone ivyo ndimwo ababizi ku munsi agwaye nagwara grippe bandabizi aje muhira nyene n'umugabo wanje amwita Senge birumvikana kabisa no kuvuga ngo murabana abantu bakuze nukuri Jeno vuga ati niko kajyo keza nari ndose ko kubana n'abantu bameze nk'abanguriye nka Senge Hema Papa Diva nyene nawe wavuga ati nicaranye nabo turiko dukora ibikorwa bimwe tugahurira muri scene hewe nk'inyuma rero urumva inyuma ya scene bavuga ati ngene byarambereye bishasha kuko sinari bwabone aho twobana n'abantu bene abo bakuze nitwa ngo tusangiye igikorwa abakorege kubijanye no guciringa canke gutwenga muri yasi wiberamo ninde muntu muri ya team mwahuza cyane gusumba ngo ntavuga rukana Senge nyene kijanye no kuvuga gutwenga hari umuntu usanga mushikirana cyane Diana bash Diana Diana namwe gusemwe yigeze kuzana na Diana nyene ni mugenzi urana ko tuhakwa kugenda muri generation imwe ngire mvuga ni na the same generation bakuja muri generation imwe ni mugenzi cyane n'ukuri urya rero dufatanye izo nkuru twaratere nk'uto gatwenga tugera commentaire tugahanabwa ninde wundi yararimwo izo nkuru yabona ziryohera ukabona ntabyitayeho cyane abantu barabaha twenga ukabona nacumike mu ukabona ntabari interesse cyane ntari interesse cyane muri iriya timu muri iriya timu nawe mbona none hada hari abantu baza nka Sapasi urashaka akaza nko mu gipindi nawe yona gatwenga kanamurza kujya aratwenga nyene abanezerwa cyane ego n'ukuri aratwenga gusa ako nakubwiye twaba turi babiri Jane Diana okay birumvikana cyane kabisa uravye rero filime yose iheze mwatanze ubutumwa bunini bwagutse ariko wewe biciye mu byo wagiye uravuga byo wagiye urakina nihe message wo kwibutsa abantu bakwiye kuzirikana na ntaryo kabone nubwo filime ya nyuma wo bukinye yoba ari ingaruka nyene jewe kandi mbona inyigisho ikwiye gufasha abantu batari bake yuko Imana ibazamuye ku rundi rugezo batakwiye guhonyanga bakiri hasi niyo message mbona natanze kandi nifuza ko yoshikira buri muntu wese yumvise neza abantu batarubaka cyangwa abantu bubaza oya abantu bamaze kuzamuka bamaze kugira aho bageze bamaze kuba bafise ivyo bishimiye ivyo bafise
kuko jewe nivyo vyandanze muri irya filime yo gukatanga abantu kubera kurumva nishimirije ego uduhera nari nyene urupangu abapanga bagenda bafata nabi nk'imvunja ariko mu nyuma urabona ikuntu isi yazungurutse ikanzungurukirako bashara kuzungurukira kwereka ati yacu abona fashion nabi nategera ndabara bahariya ndina gusumburukwa kugira ngo ndababone kandi bakaba bibuka ivyo nabakoreye nanje we ndavyibuka haje ahantu vraiment ako kantu je karasigaye mu mutwe n'uno munsi ego imana kabisa idushoboze twese no kuvuga guca bugufi uzirikana ufise intambwe wateye aho ugeze ntugendere ku bandi ahubwo ufise ico wofasha ukaba wafasha ukicarana n'abajya uzirikana yuko ubuzima bushobora guhinduka n'umunsi wari hejuru akaja hasi wari hasi akaja hejuru ni message ikomeye cyane ariko kandi wanaranzwe no kurundi ruhande nk'akantu k'amanyanga umuntu aho ari mu ntango cyane ariko gaho muri ruhande vyagaruka umuntu w'amanyanga umuntu abesha iki n'iki umuntu adafatika umwesiko vale niyo terume ibizana neza umwesiko nabaye umwesiko ndabesha abafara ndabamura n'ubwo bwiwe harimo akantu ko kwihora voila kwihora fara mugajandana n'ibintu by'umwesiko n'amafaranga turayamurya urumva bijya bintu byose kabisa si byiza byoba byiza nyene abantu bitongo n'abayesiko babihagaritse babumvwe n'ivyo bafise cyangwa se bironderera amafaranga aka kantu rero kagiye kakwirukeko unacunga neza nimbaje gukina utaramuza umugani w'abandi nabonye no mu ntare ntindi buryo uriko raboneka namwo sinovangura nguru umunyamanyanga ngo ni ikintu kimugabo uboneka mu mirimo rimwe agira inama abantu nyene z'utunyaganyanga ukuntu mbere hakaza mutuntu tw'ikibi mukabati none ashauri uno mama Ivete mu ntare ntindi nawe kwa Keti igira mu Keti kiri kuno bigenze gute bariko bigenda gute bakagukirisha ku mpande zibiri zitandukanye mugabo byose ukabitora oyirumva bazova bikanga ngo nikumetse oya umukinyi byari bisabwa yuko umukinyi mwiza abo mu pasi patu akina kuri byose bamubwiye tibuyu ugahita ubu nyene bakubariye nguwe rero je murajya ama filime yose ngenda nkina mwene filime arampa script akambwira ati nifuza uyu muntu amarero nkagerageza kuba uwo bambwiye bijya byose maze gukina nivyo babambwiye ati huyu nkacambuwo ariko urabona rero bose baguma bariko bampa ibintu bihakwa gushusha sinzi kirere kiragera mugabo baragira rate pay attention baba babonye ico ushoboye bigashobora na story afisa akavuga ati ubu ntabwo mujeni ko ndavyumvira ariko kumure bo bazotubwira impamvu mwe bamugisha nako ndavuga uvuye mu ngaruka usimbiye mu ntore ntindi bino bintu uriko urabibona gute hit after hit filime ziremereye niho Ivete yibera ni kubera Imana ni kubera Imana n'ukuri kuko biragoye gusaba ngo mumve ngine ngaha filime biragoye gusaba ko hari igihe wona saba ntibikunda bakubwira ati wewe nturimwo ubona guciye no nkamete cyo ndera mwandika yavuga ati je nta muntu yigera nsaba gushira muri filime ndamushiremo teriko story cyane inkuru ya filime imuzavye kuva imukeneye mugihe habonetse igituma yo kina aho hantu ashaza yiruka ncanda muzana nuko rero naje nashaka we nawe nuko bigenda yego nabonye akapera ati yego ngwino ndavuga ati amen chandagenda nivyo byose urumva ni Imana nta buhinga nashizemo kandi nabari abantu nabonye nurumva Imana yabakoreye mu avuga ati story niyima umukinyi rero iyo story iciza n'umukinyi nka Ivete urumva ni Imana iba yakoreye bico ariko rero iki gikundiro haba mu bakinyi ba filime bagenzawe haba ku bafana kiba ciyongera umunsi ku munsi wewe nta kandi kajeje ubona canka kandi kantu wizi kuvuga ati ibintu je ndaza aho biva si bishasha nimbage n'Imana kubera bakomeje kuvuga akantu kintu kubera Imana ukavuga ati je ndahora mpora niherera n'Imana nkayisaba ano mavuta yo gukunda umugani wababanye wowe ubona vyabaye kandi urazi neza aho bizanana oya ni kuri ntanzira nzi bizanana ahubwo nanje ndatangara yego nukuri kumutangara mu bandi yego nukuri ntangara mu bandi kuko cyo simba mbona nabikoze cyane nyene yaho umengo biraza kumutiva abantu babikunde navyo mba mbona mugabo nkasanga ewe ushima rero ko duhuye n'uwabibonye byamushize abatwenga ukabona nagutse kiri nanje
ntashashirako kumbe nawe cyangwa yo uwo rero nje ntangura kwiyotsa ati uyu ni uje nubu ati ashobora kuba ari mu bakunzi b'ibikorwa byanjye ariko ikindi kintu mbona burya abantu benshi iki gihe umenga barakunda nko kwitwengera kwinezereza ahubwo stress ni nyinshi zarisha abantu mu bwonko si hano gusa kwisi niko tubaho mugabo bino bihe turimo kwisi nzima hari utuntu twinshi ducalenjinga abantu mu mutwe kuko na telefone ubwayo ushobora kugumuyiraba mukumva warushe mu bwonko utombere rero ukaronka uwo muntu aza kukuvura ubwonko ubwo hano niko bitarakura ahandi hantu barabariha amafaranga niyo umuntu aravuga ati ive ndafise uturiyoni 10 uwo dutora ejo uzirwe muhira ntwenzereza abana umwengereza abana rero akayagukubira ugaca wigira rero sasa wowe nigeze kubona comment y'umuntu numva n'abandi ngawe bayivuga avuga ati Yvette aratwenza ku rugero rw'uko nubwo atovuga ariko nawe agatwenga vyonyene nawe wisanga watwenze abantu wese utwenga nanjye chandara ibyo bintu rero ndaguhigura rero kugutwenga ukuntu ntwenganye n'ukuri ni comment oya sinshobora kuvuga ngo nahinyanye ariko kandi mugaje nibaza ko atari jeje nyene nayo umuntu yavomogera yitwengesha intwengo y'ibindi bintu ariko yatwenga ukitwengesha ageze nk'imbere y'abantu yumva akeneye gutwenga uko kuntu ariko wowe nyene no mu buzima busanzwe kwitwembera kuba ari kujya intwengo ni yayo ni kwa genda mwishuri gutwenga utitangiriye itama nawe mwiganye barakuzi nawe musenga hamwe barakuzi nawe mubana barakuzi yuko bitwembera ndibuka ahubwo nanyibukije kera muri mu byo mu wa 5 primaire hariho umuvyaranje yari yaje gusanga nyoko kubera nyoko wanje nino musa aracari havyara papa agusara kuze cyane bagendeje ikibara rero ico gihe urumva nika 5 uwo muvyaranje yari yavuye iwabo yaba hakurya mu bagoro igisa aza muhira gusanga nyoko numva yari generation twarangana tukakundana nyene urabona abana bangana barakina yego bakina basangira utuntu I see ariko akagira inguvu generation muto cyane cyane ndiko naba kantu menga rikarekare nawe akaba n'umuntu ubona bw'ibiguvu rero yarakunda kumfata ngo antwenze byari byo kutubaziga bino to kwenyeza nyene kabisa hamwe ngororo kamaguru nsigire kavuga tugenda oya kandi wumva utwenze nyene byanyavyo no twenga ko bari ko barakudigadiga cyane barakudiga twenga ko ari yakunda kundigadiga kubera narendera ibintu byose yitwa Zebiya ibintu byose narabyemera nyamara amatuku twose byose shokati yatware ibigori byose bitware kubera ntagomba kudigadiga narakubwira ngo kugumaza ikiro mise numva ubwo niho barageze Zebiya intwengo yawe ikamuryohera cyane hamwe ngo yumva yuko nawe nyene bijye bintu bigorabera kugira barakudigadiga utwenge yumve n'ubundi nkeka twenge nko utwenga Zebiya turamucaje aracariho ariho yagiye kuba kugwiwe yagiye kuba wow Imana muhezagire cyane warakoze Zebiya kuditwengereza iwe agaca bikora nemba yuko ari umurage wagukubise none umunsi uratwenga bikagenda neza batubera no gukira igiti cyangwa barakudiga ubu yashaje nta bashize kudigadigwa n'iby'abana ndashaje mbo ibinezereye ndatwenga ndi mu kazi twenga bisaba ko urumva ndi mu kazi n'uko ndi muri film bisaba ko ntwenga iwe ndatwenga neza okay birumvikana cyane kabisa ive rero tugaruke gatoya ku bikorwa abantu navuze ngo n'ibintu bitwarimo umugabo twibutsa abantu igihe cyo twaheruka gukorana ndakwakira wasa n'uvuga yuko abantu baba bikorwa usanga bicisha ataco bitwaye message n'ubundi uri kubifatikanya n'abandi kuyibaha mugabo twasa nawe ko bavuga ikintu cinyota abantu bafise yo kubona menga nawe uratanga ibikorwa vyawe ufise cheno bagira gukinisha nawe rimwe rimwe bahamagara ukabakinisha uratubwira yuko muri uno mwaka twatanguye kumure bishobora kubaho ariko uzobibamenyesha imvugo iracari yindi cyangwa kwitegeye yuko ugiye kubavutura rero n'abavuturiri wabo
we bado akwamenye n'igiswahili kwa mukobwa wo kugasaka tuzogukira ndiko ndaciyigisha bonye baji reka simbuke za bindi ko naje muri nkumvura ko avuga igiswahili gusa nkume ngo mutoto ngo niteye iyo mpuzu vraiment umukobwa mbego aracamufisa mu Kiswahili ndamufisa wow aracari muhira turamutahije nawe nyene azokumviriza waruvuze ngo na bado ni ukuri ndiko ndakora ibishoboka byose kandi mfise umuvyeyi mfise n'abanshigikiye yego banyitangiye imbere muri ibi ndibaza ko uyu mwaka koko durangira wow ibikorwa bya Generation bitagiye ahabona ibikorwa byawe ku gatwe kawe no kuvuga muri uno mwaka Imana niyo bikubundi kadushoboza ikatuzigama abantu baraza kubibona ego biraza kuboneka ariko nibisobanuye ko nzoba ndiko nkora ibi by'iwanje tu ibindi nahagaritse oya bose nzokora ego uraza gutangura gukora filime bakunda kwingaruka cyangwa niba muri vetu Rwanda rero bakunda menga she's like comedian menga uri mu comedian twenza abantu ugira bakubite comedy cyangwa ni love story ni short movies ni filime nini tubakubite ku mponjo gatoya ugira bibahe bimeze gute iwawe reka bagumana amaziko ariko icyo nababwira cyo bose bazombona muri filime muri komedie hose nzoba ndahari wow byiza cyane kabisa numva twakwibutsa abantu no munsi uri kurakorera ibikorwa bagende babirabe ivete mutazovuga ngo yabicishije inyota muri intore ninde uri kuracamo uhagaze neza gose ariko kandi sinzi ko nza kubamenye ibanga biravuga yuko kwa Sabas nkuru nziza hari ikindi gikorwa umwanya n'umwanya isase biza kwita n'umundi wagarutsemo nk'umukinyi witeka nivyo kuvuga mu ntore ntindi turiko turakora no kwa King hariho iyo gomba azane sino imuvugira ariko yavuze ko filime agira zane no mpamvu bavuze irimo nayo nyene ego twarayikoze irimo no mu ntandaro y'ikibi ego muri abana bitwa Gold Africa TV no ntandaro y'ikibi rimwe n'ubundi biri kumwe na Kingi banabyitwaye neza cyane kwa Constance nayo muri bitwa gute imvano yego nubwo yabaritse gatoya nayo nyene nibaze ukiza kubandanya kwa Sabas abantu bize n'iyindi ariko nayo nyene vubira shikangira ngo kwa Gihubusi wow bagikiza ko muri Grace Entertainment bana yanje bigiye kujya pe wajanye nande bo Imana yo yagiye witwaje Imana izokira rero nabwo yagiye mu kigimo yene yakujanye tujanayo nande ndavuga ego man ego tuambie ko nwenza Imana kwawe reka tubareka nitumenye wanga mugwa nimburiyo cyamikaga ko Sabas ashobora kuba ari hagufi cyangwa ubundi muntu ariko kandi mugira Imana kwa Sabas cyangwa andi hantu umuntu yitwa Senge n'ubundi zo kwanga tukubone nawe nyana hari cyo wagusumba kandi Imana nizera ko izobikora kuko arakanama nabanyeje bondi murimo na Senge yarari nk'umunyamuryango isigure ko ashobora kubonekana ibikorwa byanyu n'ibindi byose biza kubandanya izo mugisha kubana nawe numva no gushimira yamara urafise ijambo riri ku mutima wumva yuko sigira abantu byaba ijya mu bikorwa byanyu yabyo basezeranira nimba no kubasengera basengere no kuvuga ubikora mu buryo wiyumvamo ni naryo tuza kurangirizamo murakoze ni kuri jambo mfise numva nobwira aba bantu bakurikirana ibikorwa bya film badusengere badusengere kuko turatanga message kandi turamaze kuronka ibishinga ntahe by'abadushingira ntahe turabironka pe rero urumva ko igikorwa tuba turimo satani ntagikunda kuko satani agwanya abari mu bikorwa navuga ati ibikorwa by'Imana ko nyuma umuntu atanze message igashika naka ikamushikira kandi ikamuhindura deza shamaze kubikorwa cy'Imana satani nashobora kubinezeza mu byumve rero yuko tuba tutorohewe baduha amasengesho natwe tubasengere kandi badufashe kuraba ibyacu bongere babikwirakwize bigere kure
gutyo twese turi kumwe twese bishoboke tugere kure. Wow kabisa twese turi kumwe tubikore nkuko bishoboke cyane nange mubikore nkuko nyene bibandanye gukunda ari naho duhereza ndabashimira cyane kuri gwa rukundo mutwereka na naryo dusubire mu biganiro by'ubutaha. Love you so much, hasta la vista.